nta mukuru n'umwe wa kino gihugu ariko ratanga ihumure kukungene igitoro gishobora kuboneka mu minsi ya vuba. Aha twibutsa yuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu mu minsi iheze yari yemeye yuko ikibazo c'igitoro agifashe mu minwe. Abarundi batari bake baragira umwizero yuko ije n'igitoro bigiye gutora inyishu, ariko mwarabonye yuko ahubwo aho gutora inyishu igitoro cashije kibura cane. Ejo bundi nyene icubahiro umushikiranganje wa mbere yaremanze imbere baserukira abene igihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka yuko bwa mbere ingaruka z'ico gitoro zavuye ku ngaruka mbi z'ikiringo ca gatatu ca kigendera mu kw'igihugu Petero Nkurunziza, ariko aramenyesha abashinga amateka yuko atanyisho nimwe nawe nyene afise yavuga gutorera inyishu ico kibazo. Ejo bundi umushikiranganje w'ikigega ca leta yaramenyesheje yuko ingorane bafise ari uko habuze amafaranga y'agaciro bita amadovize, nabo nyene aramenyesha yuko bakikwayarondera mugabo batarayaronka ntiyatanga igihe bazoyaronkerako. Twaraye rero twumvise kandi yuko n'umukuru w'inama nshingamateka nawe nyene yasavye abashinga amateka ko batosubira kuza baravuga yuko abarundi bafise ubukene, ko hariho ubukene bw'igitoro, eka mbere aranagabisha abo bantu bose bosubira kuza baravuga ivyerekeye ubwo bukene. Tukiri ngaho murumva yuko abategetsi b'igihugu atanumwe ariko baratanga ihumure ry'ingene igitoro buca kiboneka kandi bisanzwe bihanze abarundi benshi cane. Nubwo rero bisanzwe bimeze uko, mwomenya yuko ico kibazo c'igitoro gifise ingaruka nyinshi mbi. Turabona yuko n'izindi nzego zisa n'izadeburuye mu vyerekeye gukurikirana ingene na gike kibonetse gitangwa. Litiro ya essence igurwa ibihumbi 4, mugabo ugiye kuri magendo ugasanga higurwa ibihumbi hagati ya 20 na 30. Murumva yuko acatakwa bimwe bita speculation, bakanga kwitanga mugabo bakaza kugidandaza kuri magendo. Aha rero nta rwego na rumwe rwa leta ruza gukurikirana ingene n'ico gike catanzwe ko gihabwa bene gihugu bose bagashikirwa. Ikindi nuko muri bene bino bihe bishika ugasanga umuguzi ntibamuhaye igitoro gikwiye, vyasaba yuko inzego zibijejwe nka BBN n'abandi bagenda kuraba yuko amapompo vy'ukuri atanga igitoro gikwiye. Ivyo nta namwe tubona biriko biraba. Ica gatatu nuko haba kajagari kenshi iyo igitoro kije ku mirongo. Igipolisi cyategerezwa guhagararira itangwa neza ry'igitoro, usanga abatari bakahubwo bariko baratoza igiturire kiri hagati y'ibihumbi 50 n'ijana kugira ngo umuntu ashikirwe kuronka ico gitoro. Eka mbere n'abajeje gutanga ico gitoro bamwe bita pompiste ugasanga nabo nyene baratangisha igiturire kugira ngo baguhe igitoro gikwiye, nukuvuga cinshi cyabwira na bushikirwe, cyangwa ugasanga bariko barashiramwo kankunzi na kamwana wa mama umuntu bazinanye akaba ari we ashikirwa. Hari ingingo rero gufatwa n'igipolisi cyo kubuza abantu kuza gutondera igitoro kitarashika muri station. Iyo nayo nyene turavye ni ingingo atakamaro na kamwe iri kwiyamarira abanyagihugu, kiretse yuko ikomeza bimwe vya kamwana wa mama hamwe no kurya ibiturire, kuko udafise umuntu muzinanye kuri station agitanga canke ukaba utazinanye na nyene station ntuza kumenya yuko igitoro kiri gitanga. Uza gushika usanga rero harimwe abamaze kuribwa kara babibwiwe n'abapolisi n'abene ama station. Iyo udafise bene abo ugasanga bamwe bibaye ngombwa yuko baha igiturire abaje gutanga igitoro kugira ngo kigira kize bazobabwire. No kuvuga iyo ngingo nayo nyene nacaje ifasha, kiretse gukomeza igiturire n'ingendo ya kamwana wa mama muri bene ivyo bintu. Aha rero ivyo biriko bigenda uko mu gihe turagaruka ku ngaruka mbi zijanywe n'iryo kena ry'ibitoro. Hari ikibazo cyo kwiyunguruza, aho abantu bitagikunda yuko biyunguza cyangwa bunguruze n'ibintu abadandaza n'abandi. Ivyo kandi bica bituma mu vyerekeye kunguruza ibintu n'abantu amategeko y'amabara adakurikizwa, bigatuma hashobora kuba ama-accident menshi. Ica gatatu nuko ibintu bica biduga ibindi bikabura, uravye nk'ibintu vy'amakara n'ibindi vyatiza kuboneka ari uko
hariho kwiyunguruza koroshe. Hari imiryango myinshi rero mw'ino misi iri mu kangaratete nk'abashoferi, nk'abajya bari batunze amamodoka n'amamoto n'ibindi barebesheho n'ivyo usanga uyu munsi batagira mikoro kubera igitoro cabuze. Aha ntitwokwibagirana n'abajya bene amasitasiyo. Iyo umuntu yubatse sitasiyo agashiramwo amafaranga menshi akagura amamodoka gutora igitoro, abakeneye yuko aronka amafaranga yinjiza, ntibikunda ko binjiza amafaranga mu gihe utariko uraronka ibidandazwa udandaza. Ntitwokwibagirana kandi yuko na leta nayo nyene iriko irahahombera kuko igitoro kiri mu vyazana amakori menshi. Iyo igitoro kibonetse rero tugatakaza amakori, tukaba twari tunatanga imbere ingene leta ihitamo kuduza amafaranga izokoresha, narirya tubona yuko aho yakura hatera hasubira inyuma. Ntitwokwibagira kandi yuko abasanzwe bafise ubuzi bwa leta, ubuzi bw'abikorera utwabo butekurwa neza, kuko abantu bashobora gutonda ku kazi ku masaha, niyo amasaha ariko ariterera umutima uri mu nda batabona ingene bataha, akazi rero kagaheza kakononekara. Nubwo rero ibintu twovuga ko bimeze nk'uko tubona yuko umenga bimeze nabi mu vyerekeye ingene igitoro kiriko kiratangwa n'ingene bakurikirana ingene gitangwa n'ingaruka mbi zaco, mu mugambwe Codebu turashobora guhumuriza abarundi yuko kino kibazo nicari kibazo kigoye gutorera umuti. Tubanza tugira ico tuvuze kusiguro zimwe zishikirizwa, harimwo bavuga yuko igitoro kibuze kubera intambara ya Ukraine, hatayemwo n'iyi Palestina na Israel. Ku bwacu tubona yuko iyo siguro idafashe, kuko ibindi bihugu tubana ngaha ufashe nka Kongo, Tanzania, u Rwanda, za Uganda, igitoro gifise. Nitwumva renge niyo ntambara iriko irabera ko ivyo birometero yokora ku Burundi. Nta muntu uza gushora igitoro mu bihugu duhanye imbibe twebwe tukibuze nabo kandi bagifise, ahubwo n'ibiriko birakorwa tubona n'abantu babikura muri ivyo bihugu duhanye imbibe babizana ngaha. Rero kugira ngo igitoro kiboneke, hariho ibimushikiranganje wigaca itashikirije yuko tubuze amafaranga y'agaciro. Nivyo bintu bikomeye cane. Kugira rero turonke igitoro nuko turonke amafaranga, ayo nayo hariho inzira nyamukuru zitatu. Ubwa mbere dusaba yuko leta y'u Burundi yoreka kwiyugarana, ikemera igakorana neza n'abasanzwe bafasha u Burundi kugira ngo basubire kudusahiriza ayo mafaranga aboneke. Aho tugeze uno munsi, tugeze nk'umuntu vyanse yuko ari hideni, tugeze nk'umuntu vyanse kuronka n'ingene asuma, bisaba yuko yitura ababanyi n'abagenzi bakamufasha mu kurindira yuko kumbura izo yarimye vyera. Aha rero nta yindi nzira ihari atari ukwemera leta ikiyugurira korana n'abasanzwe bafasha u Burundi. Abo nabo ivyo basaba birazwi, basaba yuko habaho kubahiriza agatakazi na muntu, basaba yuko habaho gukoresha neza amatungo ya leta, bimwe bita bonne gouvernance mu vyerekeye intwaro hamwe n'ubutunzi. Ikindi basaba nuko habaho kugurura urubuga rwa politike kugira ngo ibikorwa vya politike bikorwe habayeho umwisanzuro. Igituma rero leta yanka gukora ivyo bintu nuko izi neza yuko nk'ubu yubahirije agatakazi na muntu, ikareka urubuga rwa politike rukugururwa neza, abantu bakidegemvya. Ikicerekeye gutunganya neza ubutunzi bwa leta, mwese mwarabonye igihe ikigega FM giheruka ngaha cerekanye ingene amafaranga y'agaciro ariko yatunganywa neza. Iyo twamaze kubishikiriza yuko badashobora kwemera kubikora, bamwe mu bagize leta boreka guhiganwa mu kurondera kwegeranya ubutunzi bw'umurengera, mbere buciye mu nzira zitari nziza, ariko bashira imbere ineza y'abene gihugu basanzwe bari bajejwe gutunganiriza. Rero ikindi twosaba nuko ibi vy'agatakazi na muntu navyo nyene leta yovyubahiriza. Ivyo tumaze imisi twumva bivugwa vy'abantu bafatwa hadakwikije amategeko, bamwe mbere bakabugwa irengero, abandi ugasanga bafungiwe ahantu hatazwi, abandi ugasanga bafunzwe igihe kirenze kiza gupfungwa, abaciye imanza ntibapfungwe, abamenyesha makuru bakaburagizwa bagafungwa, ntibashobore gukora ibikorwa bidegemvya. Dusaba ivyo bintu vyose leta ibireke kugira ngo abagomba gufasha Burundi babufashe. Hanyuma kandi inzego z'igihugu
zireke usanga ziriko zirahiga ko twavuze mu kweganya amatungo atajanye n'amategeko rimwe na rimwe mbere usanga ayo matungo yegeranye yamanje kwica imigambi y'iterambere ariko bakomeze cyane iyi migambi y'iterambere ituma turonka ibintu dushora hanze biduha amafaranga y'agaciro kugira ngo dushobore kuba mu mwidegemvyo zerekeye ubutunzi. Abene gihugu rero muri bene ibi bintu ubwa mbere tubamenyeshe yuko twifatanije nabo muri kano kababaro barimwo. Ica kabiri tubasaba yuko batoza baraha amatwi izo siguro zitarizo basigurirwa kuzerekeye ubukene bw'igitoro, ahubwo bamenye yuko igitoro cabuze kubera yuko inzego z'igihugu zitashoboye kwegeranya neza amafaranga acira kwiye kugira ngo igitoro kize kiraboneka. Aha abenegihugu tubibutsa yuko uko bigenda kose uko batwawe ariko babaho, iyo batwawe neza babaho neza, batwawe nabi naho bagaheza bakabaho nabi. Tukabasaba yuko rero nubwo bimeze uko baguma bafatanye mu nda kandi bakaguma ibikorwa byose bakora bakwirikiza amategeko. Hanyuma tugasaba yuko mu nama zose bagirishwa n'abarongoye igihugu haba mu makomine mu ntara ku rwego rw'igihugu bokwama basaba inzego z'igihugu ko zoreka kubabohera amaboko imugongo ariko zifata ingingo zibereye kugira ngo amafaranga y'agaciro aboneke, gutyo ibintu vyankenerwa biboneke. Ikindi dusaba abenegihugu nuko iyo hageze ibi vy'amatora bokwirinda kuza barakorera ku bintu bitagira umutwe n'amaguru vya kahise twaciyemwo, ariko bagashira imbere inzego zishobora kuzotunganya neza ivyerekeye ubutunzi n'imibano ku nyungu yabo. Hanyuma kandi dusubiye inyuma turanasaba yuko igipolisi cokora akazi kacu neza kugira ngo igitoro gitangwe ku mugaragaro. Tugasaba yuko BBN yozira kwirikirana yuko amapompo ariko atanga igitoro gikwiye atamapompo atagitanga igitoro kidakwiye. Tugasaba yuko ubushikiranganje bw'ubudandaji hamwe na ryashamwe rishasha Sopebu boza barakwirikirana yuko igitoro cose catanzwe cashikiye abene gihugu, gutyo nico gike cabonetse kigatangwa mu ituze kandi gashikira abene gihugu bose. Hama tukibaza yuko litigiye kwikubita gashi ikemeza impanuro dutanga kugira ngo amafaranga mva makunga aboneke, gutyo igitoro dushobore kukironga.